nimba uri umwe mu bantu bama bavuga ngo video nkizi zikogoza na AI nk'iyo uri kurabona ngaha zikogwa gute, ukama wibaza ico kibazo. Muri ino video ngiye kugusobanura ndakwereke kamwe ku kandi ingene ushobora kuba wakora zino video zikaba zogushobora kudugiriza page yawe canke main profile yawe mu gihe ukoresheje video zikozwe na AI mu minota mike ukaba ushobora gukora video zine canke zitanu ukoresheje zino application ugiye gukwereka zisha kuri zibiri canke zitatu. Tujane kamwe ku kandi kuri babandi bakunda gucira video hagati, biraza kurangira utamenye ingene ushobora gukora video, utamenye ibibazo ushobora guhura navyo igihe uri kurakora video, ingene uyimarira, ingene uyikora, ingene uyeditinga kuva kuri application ya mbere, iya kabiri, iya gatatu kugeza urose video ikoze neza ishobora kuba yo kudugiriza aba followers n'ama views. Mbere yuko tubandanya washitse hano kuri Never Give Up TV Info, ndagusaba ubanze ufata amasegonda makeya cyane ufyonda akajambo kanditse ngo subscribe canke sabone, ucufyonda muri kajya kantu megana gakengeri, hanyuma wemeza ahantu handitse tut kugira ngo uzokwame ubona video nkizi tugiye kuzohora ducisha kuri runo rubuga rwa Never Give Up TV Info, rubuga rwacu n'urubuga rwanyu n'urubuga rwacu twese. Twagiye rero muri ino video dukurikirane kamwe ku kandi, hanyuma ushobore kuba wobona ingene ushobora gukora video kuva kuri application ya mbere kugira kuri application ya kabiri n'iya gatatu kugeza urose video iheze neza. Kurikirana kamwe ku kandi, ntibagire gufyonda kuri kajya kantu kanditse like kugira utajigura uko rumeze gutya ufyondeko, hanyuma tubandanye n'ino video. Ku bantu benshi bama bambaza ngene zino video za AI tuzikora, muri ino video ni warashobora kuraba ino video kuva ku nta gusha ku mpera, uraza kumenya ingene dukora video za AI kame ku kandi wisunze zino application zitatu. Abantu benshi bama bambaje tunoje tu video mudukora gute. Wewe nimba wifuza gukora video za AI ukabutarabimenya, iyi video ni yawe, ariko ni yawe ryari ni wayiraba gusha ku mpera, uraza kumenya neza ingene ushobora gukora video za AI ukoresheje application zitatu. Application mbere tugiye guhera ko ni application yitwa ChatGPT. Iyi application yitwa ChatGPT ishobora gufasha mu bikorwa byawe bya misi yose mu gihe wamenye kuyikoresha neza. Ushobora gucreatinga agent, ushobora gucreatinga umuaje muzohora muvugana nawe agagutegurira ibyo ushaka kuba gukora byose uri kurakoresha izi mbuga ngurukana bumenyi eka nakandi kazi ka misi yose. Tujane kamwe ko kurika kandi rero tujane kamwe ko kandi, hanyuma ushobore kubona ingene dushobora gutegura zino video za AI maze ziragufasha kuduza konti yawe vuba na vuba kandi vuba bwango, canke ugategura page ushobora kuba ucisha ko utu video tugufi twa AI. Iyo page ukayitegurira utu video twa AI twonyene, konti warusanganwe ukayikoresha mu bikorwa byawe bya misi yose by'ama video asanzwe yawe bwite, nkuko nabivuze ubuheruka muri video nakoze ubuheruka yuko hari gihe application zikora video za AI zishobora kulimita, muri ico gihe ucokoresha video zisanzwe ukaba ufise na page ushira ko video zakoreshejwe na AI gusa. Okay, duhera muri application yitwa ChatGPT, ariko application ya mbere duhera ko ni wewe nyene ubwawe canke jewe, kuko wewe nuzana iciyumviro ukagihereza AI ariyo ChatGPT. Umaze kuzana ico ciyumviro uragitegura ukaza ukayaga na ChatGPT mukaganira nk'umuntu aganira n'uwundi. Uko rero niko muganira na ChatGPT, ukayiganiza ukayibwira uti ntegurira prompt iza gukora video ya AI, ukayiha n'amasegonda akeshi bivanye na application iza gukora iyo video. ChatGPT uramubwira uti ndashaka utegure prompt ingana uku, nimba amasegonda 8, amasegonda 10, amasegonda 15, utu video tugufi nitwo dukunda gukorwa n'ama application amwamwe. Turaza kuraba ngaha application tuza gukoresha ibisaba gukenera video y'amasegonda 8. Okay, uraza ngaha muri ChatGPT ukayandikira ukayibwira uti tegura prompt ya video AI wisogonde yerekana indege nini ya gisirikare itwara abasoda, werekane iri mu kirere cyo hejuru n'andi majambo menshi. Urumva urabona ko yamaze kuduhereza iyo AI. Aha ico ndiko ndavuga niki, iyo wateguye
amajambo za kuyagana AI ariyo ChatGPT. Iyi ChatGPT irasoma ivyo wayibwiye igacigukorera prompt. Iyo prompt ibiri mu Congereza. Aha iyo ushaka kuko ikora mu Kirundi, iyo ushaka yuko ikora ibikorwa byo mu Kirundi, urayihereza ama action, ukayihereza ama paragraph, ama scenario, ukayibwira uti ndashaka umuntu umwe aza kubavuga gutya na gutya. Ivyo ngira ngo tuzobigaruka ko muri yindi video. Ndashaka kubona muri rusangi ingene ushobora gukora prompt, hanyuma ukayikopya, ukaja ukayipestinga canke ukayikola, ivyo bita copier coller. Urakopya ino prompt ChatGPT yamaze gukora, hanyuma ukaza ukaca wugurura ya application ushaka gukoramwo ushaka gukoreramwo video. Tukiri ngaha, ihejeje gukorera prompt, turacari muri ChatGPT. Uhejeje gukorera prompt ya video, uca uyibarira uti wisunze iyo prompt wakoze, ndashaka ukore foto foroma ya release canke foroma ya Facebook. Ukayereka foroma ushaka, niba ushaka foroma ya YouTube, niba ushaka foroma ya Facebook canke ya Instagram. Urayibwira uti 9.16 niba ushaka foroma ya release canke ya ka video kagufi ka Facebook. Okay, ugacibwira rero uti kora iyo foto iza kuvamwo video iza gukorwa na AI. Okay, aha iba yamaze gusoma ivyo wayibwiye, irikira vyiyumvira kugira ngo icreatinge iyo foto wayisavye. Tuza gukenera ibintu bibiri mu gukora ka video kacu. Tuza gukenera ya prompt, dukenere ni foto iza kuba yakozwe na ChatGPT. ChatGPT harabatayizi ni kigo citwa OpenAI. Ni AI nayo ikoresha ubwenge buhimbano canke ubwenge bukorano. Nayo irasoma igatahura neza. Ndashobora kuba nakoresheje foto nkamubwira ati nkorera foto imeze gutya na gutya uko nabisiguye, uko twakoze prompt mwabibonye. Ku batari basanzwe babizi, uko abeshi ngaha ndabizi barabizi, ariko utari usanzwe ubizi iyi video ni yawe. Kandi ntiwibagiye gukora like kuri no video guys, kugira ngo ishobore gushikira n'abandi benshi. Iyo turiko turabona ikintu gishobora kuba cyo dufasha, tugisangize n'abandi bagenzi. Nibaze ko ushobora kuba woshira ko like ukabisangiza n'undi mugenzi nawe igashobora kuba yo mufasha. Okay, aha ndashobora kuba nakoze ino video ndashobora ko nakoze ino foto nkabona ntihuye n'ivyumviro byanje bivanye n'ivyo nshaka gucreatinga. Nkaca ndamubwira ngo ncambwira uno OpenAI canke ChatGPT, nkamubwira ngo urashobora uhindura iyo foto ushiremwo uyikore uko shaka. Murabona nka ndamubwiye ngo subiramwo foto werekane amashamba fore manini, ayikore nko mu buryo nshaka kugira ngo video ize guhura n'ivyiyumviro vyanje bivanye na creativity nagize canke n'icyumviro mba mfise muri jewe. Tuba turiko turayaga nkaho turiko turaga n'umuntu, ni nka Gasupara huye na Eric bariko barayaga, mfasha kino kintu gikore gutya, ndabona amakosa aha. Turi muri OpenAI canke ChatGPT turiko turaganira nayo. Alright, aha iyo turi kuri handi imaze kukwereka ko yahejeje gukora foto, ucu yidownloadinga kugira ngo ije muri gallery. Yidownloadinga gute? Urayifyondako ugacubona akantu kaga fresh hariya hejuru, urakabona akaga fresh karaba hasi, ucugafyondako foto yawe ica iza kuba downloaded. Urabona ngaha banditse ngo saved. Alright, aha iyi ni ya foto sinari nayikunze bivanye n'ibyo nshaka. Ubu rero ya yindi nashaka yuko yerekana amashamba asa n'icyatsi kibisi yamaze kuyiheza. Ubugingo rero yamaze kuyiheza, ndashaka ko ariyo nca nteresha reja nkayidownloadinga kaja muri gallery. Ariko nijya yindi nayo nshobora kuyikenera kuko nshobora kuba mfise foto zibiri, nkashobora gukora video zitandukanye cyane, nkakora video ngufi nkaza kuzifatanya. Muri ico gihe izo video zose, izo foto zose ziraza kumfasha kuko nshobora kuba nshaka gukora video y'amasegonda nka 20 cyangwa amasegonda 30
muri ico gihe ndaza gukenera foto nyinshi. Wero bivanye n'icyumviro uba ufise mu mutwe, uza gukoresha amafoto muri ChatGPT, wongera ukoresha prompt muri ChatGPT ariko wisunze ca ciyumviro. Nimba ari ikiganiro c'abantu batanu, uraza kuyihereza amafoto canke uyibwira iciyumviro igufashe gukora amafoto. Alright. Aha rero twagiye ngaha duca tubandanya turondera application tugiye gukoramwo ino video yacu. Ino application abenshi muza gusanga muyifise nubwo mutari muzi ko ushobora kuyikoresha ugakrea ama video 4-5 ku munsi. Nayo si yindi ni application yitwa YouTube. Hari application nyinshi zikora ama video guys, ariko YouTube niyo ishobora kuba yogerageza. Abenshi barabizi ariko hari n'abandi batari babizi, ari naco gituma nashimye kuba no bafasha, kuko benshi bambwiye muri nagiye mbona ama commentaire bambwira ngo twereke ingene ushobora kuba wokora tujye tu video tw'amasegonda makeya, umuntu ashobora kuyikorera utu video yo bigenza gute. Okay, aha ucuza muri YouTube, umaze kwinjira muri YouTube ukarondera aka kantu kameze nk'akamenyetso ko guteranya. Aka kantu kameze nk'akamenyetso ko guteranya niho ruzingiye. Iyo tuhafyonze uraza kubona ivyo baza kutwereka. Urafyonda ko aha hejuru ugaca urondera kano ga uza guca urondera iyi application. Akano kantu urabona kajya kantu kameze nk'akanyenyeri, aka kantu kameze nk'akanyenyeri niko uca ufyondako. Ako kantu kameze nk'akanyenyeri niko ufyondako, hanyuma wibuke yuko wabanje kugira copie ya prompt twakoresha muri ChatGPT. Ubu turi muri YouTube, urabona ahantu handitse photo to video, photo to video. Okay, aha umaze gufyonda kuri photo to video ucuza ugaca urondera iki, urondera ufyonda haje hano handitse manage. Aha kuri manage ugaca uza ngaha kuri select more media. Aha ufyonze kuri select more media niho uca ubona za foto watereshereje hariya muri OpenAI canke muri ChatGPT, ugaca uhitamwo video wabonye yakuryoheye, ugaca uyiselektiona ukayifyondako kugira ngo ishobore kuba yoza uyikoreshe muri YouTube. Ure wamaze kuyikura muri galeri yaje muri foto ziri muri YouTube. Ngiyi hano turayibona twese ahangaha. Alright, aha rero uca uyifyondako. Umaze kuyifyondako ucuza ugaca urabona aha hantu munsi handitse ngo try to bring your photo to the life. Try to bring your photo to life. Nuvuga ngo zana iyo foto uyizane mu buzima busanzwe, uyizane mu ciyumviro c'ubuzima busanzwe. Aho naho ni ya prompt ya nyandiko twahabwa na OpenAI canke ChatGPT, duca tuyipestinga ngaha cacu tugira kore. Aha uca ufyonda ukagumizako, ufyonza ukagumizako ugaca ya text ngaha ica iza. Imaze kuza duca twemeza kuri kano kantu kaga fresh, uca ufyonda kuri aka kantu kaga fresh. Umaze kugafyondako uza guca ubona video yawe iri kiraba télécharger, iri kiraba produced. Urabona ko iri muri iriko iraharura. Urabona Disney, urabona iri kiraharura hano, urabona iri kirakwereka yuko video iri kirakogwa igeze kuri 55%, 73%. Aha video mu kanya mu masegonda make iraza kuba irangiye. Iyo video rero yawe irangiye, ushobora guca uyipostinga kuri YouTube, ushobora guca uyitereshaje ukayikoresha kuri Facebook, ushobora gukora video 2, 3, 4 kuri YouTube ukoresheje prompt zigitandukanye bivanye n'icyumviro ufise. Navuze ngo AI ya mbere ni wewe,
AI ya mbere ni wewe, ni jewe. Murabona ko video yamaze kuba already created. Hapa turayifise ngaha. Aha ucusonda kuri kajya, iyo ushaka kuyiteresharija ucusonda kuri kano kantu kameze nk'aka V. Urabona mu buntu uhere kuri zijya ndome zibiri za A n'agantu kameze nk'aka nyenyeri, ukamanuka munsi urabona kantu gahereza kameze nk'aka V. Ako ga V rero ucugafyondako, urakabona ngako. Aho ngako ucukabona ugacugafyondako. Umaze ugafyondako baca bakwereka ko ushobora kuba wotereshareja aka video kawe k'amasegonda 8. Udashaka kugatereshareja ucufyonda ahantu handitse next, ukacuga postinga kuri YouTube. Aho biba byarangiye, nta kindi kiba gisigaye. Ico ndagusaba guys ni ugufyonda kuri like, hanyuma ino video ugerageze uyipartage. Mwibuke ko natanze promotion yuko nzoha collaboration, ikindi gihe nkagurira amamega y'ukwezi umuntu azoba yabaye wa mbere mu ba top fans. Niba uzobona collaboration utayikeneye uzombwira noneho ngurire amamega ku muntu akora like, agakora commentaire, agakora na partage. Ivyo bintu bitatu nzora umuntu wa mbere top fans namukorere aga surprise abandi kugira ku 10. Tuzogenda dusangira umunezero kuko atamwebwe ntajewe murabizi nanje niyemeje ko atakiza na kimwe ntazogenda ndabasangiza cyo muragishobora kuba cyo mfasha namwe kandi kikabafasha nanje uko nabonye ko camfashije nzogenda ndakibasangiza. Wibuke nimba utarakora like, nimba utarakora suivre, ntuzosubira kubona ano ma video. Ikindi nimba utarakora subscribe, utarafyonda sabone kuri YouTube, never give up, uzotuma ucikwa n'ama video nkaya kuko niho tuzora tuyacisha. YouTube ishobora kuba yo kwankira muri ico gihe ibikubuye ngo uzogerageza ejo isanze hari amaroration canke wagerageje kenshi, muri ico gihe ica iguhagarika. Imaze guhagarika ishobora kuba isanze mu harimo copyright, ucugaruka muri YouTube. Umaze guhagarika muri YouTube ugaca usubiramwo ukandika prompt gushasha ukayisubiramwo kugira ngo ibe yovanwamwo copyright, kuko isanze kuko YouTube isanze hariho video nyinshi zakozwe zisa niyo ugomba gukoresha. Muri ico gihe ucugaruka muri ChatGPT, ico ucukora urumva yuko ari vaevye aller retour mpaka ubaye success. Iyo guhagaritse burundu uwo munsi bivuze ngo akazi ubukagarukirije ngaho gacubandanya ukora za video ziri live zawe bwite, kuko ubundi nanabivuze no muri video y'ubuheruka yuko ushobora kuba wokora main profile account ugakreatinga na page, ukaba page ari ushira kwa ama video akoreshejwe na AI, hanyuma main profile isanzwe nk'iyo warukoresha ukayabandanya ushira ko yama video, kuko YouTube ishobora kuba yo guhagarika canke indi application ikora ama video ya AI ishobora kuba yo kulimita. Aha muri ico gihe uca ukoresha konte zibiri, ndavuga main profile account canke page zibiri zigiye zitandukanye kugira ngo akazi kawe ntigahagarare. Aha mwibuke yuko iyi ni YouTube ishobora kuba yo gukorera utu video tw'amasegonda 8, ariko kandi kubifuza ama video menshi agiye atandukanye hari izindi application nyinshi cyane. Nimba mwifuza ko nshobora kuba nabandanya nabereka n'izindi application bivuga muri commentaire, ariko wibuke ko ubwirizo gukora like na commentaire ugasangiza n'abandi no video kugira nabo bagende bohungukira kuri zino video. Wowe utarakora subscribe kuri YouTube channel nakanya kako kubikora nonaha kugira ngo ntuzosubire gucikwa n'izindi video nkizi. Thank you very much, God bless you, see you tomorrow. Mwarahezagiwe atamwebwe ntajewe, never give up. Hano rero kugira ngo video yawe ntize kuboneka ko tuno turongo twa application yakoze ino video, uraza kugira ngo ugakureko. Urabona hano ucushira video yawe ucuza muri application twa CapCut canke UCut n'izindi application zikora ama video, ukaza hano ukarondera kano kantu kanditse ngo crop. Iyo crop uca uza hano kugira ngo ukureko kajya karogo kerekana application yakoze iyo video kugira ngo ntikayibuze guperforminga, kuko iyo ako kantu kayerekana iyo logo kagumye ko bituma video yawe idashobora kuba yo performinga neza nkuko byari kuba mu gihe wari kuba wakuye ko
ako karogo kerekana iyo application yakoze iyo video. Okay, umaze gufyonda kuri cropped ucuza hano ugafyondamwo usa nk'uduza, ufyondamwo uduza hejuru utwo tuntu twerekana makere ugafyonda. Murabona ko iyo tukemejemo tugafyonda tuduza tukakikama tukamanura urajana iyo ushaka bivanye nuko ushaka ko video yawe imera, bivanye na forma nayo ingene ushaka kuba wokura ko ibyo ushaka. Nimba ushaka ko editinga ukashira ko ibindi bintu, ushaka gushira ko inyandiko, ushaka gushira ko ama text, ushaka gushira ko ama sticker, na muri CapCut. Muri CapCut kuko je nsanzwe nkoresha CapCut kandi ariyo nkunda, noneho je ndaza gukoresha CapCut. Nawe bivanye na application zindi usanzwe ukorera mu gukoresha video ucudiyenda ugakoresha iyo nyene. Aho ni mu gihe wamaze gukoresha ya video yawe yamaze kuba downloaded iri muri gallery, wahaje gukora ka video kawe ucuza muri ya indi application ikora video, noneho ukaza ukayeditinga mu buryo ushatse, ukerekana ibyo ushaka gukora, nimba ibyo ushaka gukurako, nimba ushaka gukurako kajya karogo nko nabivuze, kugira ngo ukore kajya karogo ugakureko nikaze kuboneka kuri video yawe, kugira ngo ntihave iri haguperforminga, uragakuraho ugafyonda kuri cropped ugacuza ukaduza, none urabona ko kamaze kuvako. Ushaka gushirako ama sticker ukaza noneho yashirako ngaha muri CapCut, ugaca wemeza kuyi downloadinga kuri 1080 ukayikura muri CapCut iri kuri 1080, niho video ishobora kuba yogaragara neza, imeze neza cyane. Aho urabona yuko iriko iratereshaje. Guys, ntibibagire gushira ko like, ntibibagire gushira ko commentaire, ntibibagire kandi gusanga ahantu handitse subscribe cyangwa s'abonner ushire ko na like.